Jena manabwiye abantu bameze nkawe uzi kuri umugabo taragera ko wubaka gushobora inshingano zawe z'ubugabo emera wizinge nk'ipine ubuza kurongora gute utazi n'ukuntu bacunga umugabo yakuranga yakira kandi rero sinze kubura ivyonye ariko pasa n'ubu mutura hawe je n'ubu hananiye wowe ushaka tuzubaka ikijanye cyo tububeke twicara hari wakubujije kubaka va mu maso papa sa ntunzurira kabo je ndabona urugo ntirushoboka ubaka gwawe none basi rushoboka je narubatse ivyo nshoboka ubaka gwawe urankindiye kubonye mbaye ivegenya cyawe ukimamagara uribuka papa sa ko jewe kare narenga namwe si ibikibu bigahindukira muri mwo murandorera ubu rawangize ivegenya urambyaje urasubiriye hamwe cyo ngo ninde kubaka urundi nije nakononye Amarira imba vyagenze gute ntitugihuza reka ubivugura bibaze bimwe bavuga ngo umupfu ntiwinukira je bwanje ndinukira yego nukuri inda ngaha ntora nka 40 mu pantaro basi yugatira telefone ukanyerera uje mino bisi caraciye abantu ndaronka igihumbi umuntu w'ubuyogotiza fora akacadukira nk'ibihumbi 10 nene umva ko naca nakurungikira igihumbi nyine nkaguha na 2 we nubizi ko narabihize ngene ndabarondeze ndabura gusa re ntaco je nanje ndafise umugambi nyuma y'ivyo nararavye ndavuga ati jewe nk'umuntu w'umushinga naye ngomba nije nimare ndondera amafaranga basi umugore wanje ntume ndamurungika muri bijya bihugu vy'abarabu reka amafaranga uzakura urazi ngene yangana mbega yo ni menshi gose yo uyakurahe ubu nta nisabuni y'amajana 5 ronka uri kuri bimvire ko weronka ayo mahera oya sha bagenzi bariho bazoma bazoma je ndizera Imana ibintu vyose nkora ndizera kandi nubwo tudahuza mama anje ndazi yuko nkubagiye hanze agatera imbere byoca bigenda neza nk'ubu dupfu bukene ariko Imana ibikoza akagenda nawe urabona ntubona kuba hariya kwa mama hariya muri urazunguka muri rya mirima nuca ndagukurayo nawe ukaza mu gisagara tubisengere iyo ukaza ukaryoherwa hamwe n'abandi kera nubwo byatugora twakunda gusenga tubisengere je nico kintu ca mbere mpoza ku mutima ku murango no mu je ndabyizera ko bizogenda neza je mwe na mama nzoca mbanza ndabazane ndabasohokanye tuze turatamba amayaya dukunda nkuko kuntu ahari hose aguma kuvuga ngo mbega ubayeho gute muco muha amahera ngo kamana kwa ukuraba hage natwe twose yandungikanye yaguma avuga ngo umwana wanje bimeze gute ntazi ngene ubayeho ntazi ngene imeze Shutuma ndamukumbura cyane we naragukuvuye cyane uramubwira ko inataco ndamujya inyundo urayibona iyi niyimbasheje kwigwa ndakoma imiso ari gendo nk'akazi sinda karonke nta bindi oya gusa sino muhebuza nawe bivanye n'ubuzima ari mu sino muhebuza cyane ariko rero ndakwindagarutse none nyimba wambwiye ko mutumvikana ugeni yamara kuje hanze akaronka amafaranga urizera neza yuko azoza bikimeze neza je mama hanje reka ndamwizera basi nubwo dushwana je ndavuga ati naho dushwana n'umugore wanje kandi tubanye igihe kinini by'imbyaro zibiri singa usutirengagiza ko abagore buba bamaze kuronka amafaranga asha ugabe ndamwizeye kandi ndizera n'Imana kuko hariho umunsi nari numye nabuze yari yaranjije aragideni naciye mvuga ati kweri nyimba wiyaranjije uragideni watanguye kuvayo ivyo birahinduka bamaze kuja hanze baca bahinduka urundi baca bifatanira n'abandi kuko mama wanje je yo mpinduka basha
kiretse duseze Izo mugabo ni indoto ntopfa ndanarose kuko dukundana kare oya asha ntiwizere ijana kwijana nuba rubanye imico adafise nubwo dushwana ndabona ati nayo ubukene nitwaronka tuzicara ahantu natwe dutwenge nk'abandi ndeye nyene nk'ubu mama yanje ari we yagiye kurondera nawe wicaye urabizi yagiye gusekura udusombe tw'umubanyi nubwira araza kubura n'umuteko bamuhako umuntu agiye niko tubaye nawe wirirwa ngana no kuja kurondeza erega wofumuza kuyikorera imizigo karonka n'igihumbi nyinzu ubona nirirwanye inyundo ngahanagira urabona ko basi mbwiranye mba hari ahantu wamboneye akarakanze gukora oya ino nta naho menyereye sinzi ahubwo mwebwe rero urazi jewe ikintu nobasaba wewe na mama mugende muje kumavi mutange n'umutwaro kwa pasitori mu nsengeri ukabona kiraciyemwo biririri namwe nzoba ndabazanye mu gisagara we uruwambe kuno nkugwaye nkawe gusa rero tugiye gusenga kandi kizocamo kandi kirenzaho kuri ubwo buryo numva buzokeneye je nzokwegera umushiri wanje ndamusabe makeyi kongereze mana kubera iki wampeza gite kwera mushikanja mu nzokunda je ndabizi ko umushiri wanje arankunda nanje kikazocamo nzovuga nagutoye nta nundi muntu tuzojana ku kibuga c'indege nzojana nawe ahubwo tubyarase mu minsi musenge mugume ku mavi je ndazi kizokunda amen ino waje ino waje aho kugira iki kandi nta n'isoni nabivugana namaramara ukazinduka ugenda ugiye kuronderera abana cyangwa bagiye kuronderera abahabana tukageza saa 8 tutaracana imbabura none je bijya vyana vyawe ubona ubushaka bange ubushaka cyangwa bibari byo nteka none nta bugari bwaraye nta bwari buhari nimwari kujya kijya giporo ariko mukamukiri mwereka mba mumenya ko habaye ibintu byarabuze bamubimenya byababeye heheshere wibaza ko je ntabizi yuko ku munsi mushira kuronka n'ibihumbi 200 mugabo misi yose warose 5 misi yose bamfashe misi yose nagize ibisanga wewe rero uri nyina w'ibisanga rero none ukaja gutinga mu babanyi hajya ubaza abajya babanye bo kwima umuceri ngo neko narambiwe no gusaba nimba uvuka mu muryango usegerereza ati byo sijya birimo muhereza amahera je ngene nteki biharari n'amahera mvaye hereka amahera yabo none shira amahera buragute uri mwibarabara kandi uri kukazi none ndikunda guhikinga nawe unyonge ndebaho yaku mwe mwibaza yuko re tugenda turayandurega abagabo twe nidukora amahera ntituri banki bamumenya ko umuntu agenda akarondera akabura we nkubwiye ati za muri beta mu babanyi nuko mba nzi yuko ubuzima bugoye hajya ugiye ukazuraja kubaramutsa saa sita witwaje umwana murajya je nanje sinobura ivyo wonja rega kumuraba je nama nabwiye abantu bameze nkawe uzi kuri umugabo taragera ko wubaka ngo ushobore inshingano zawe z'ubugabo emera wizinge nk'ipine ubuza kurongora gute tazi n'ukuntu bacunga umugore yakuzuranga yakira bitatu kandi sinze kubura ivyo wonja none shere w'ibyo bitatu uri murampa wese asite wamuja ngaho wabonye kakagayo kanyuje jibini byo nanje nkayo nanje yampaye none je cyo ndasumishike nawe agenda usume hama nawe hetu tanguye kwibwata bwatishurira ngaha we ntuzinge kunda je bafumungumiza muhe uzire ndabwirire ncanda yabika nze kucanca kwinwera urwagwa ntaco nze gutana okay sawa ndabitahuye kumba wicira mu miruturutu n'inzara hari umunsi urumva jewe ntashe nduka inzoka none wombwira gute kubura amahera kandi abandi bayaho none ko ari uyanse ndabigire none umpaye bitatu je amakara honyene ngaho bona ari muri yaranja shauriya muratuma mugenda mutoratore mu mwavu ariko muronko duka akira reka kugama ariko je uri murandaba niyo mvuka vreme jibona nagenewe kuja ku mugabo w'imbwa kugeza kwa rundorogera kuko nza utanguye kunuka ngo ndimbwa je uri nayo no wambonanye muri zo je naho utawugira rega umugabo abonekera mu bikorwa none umugabo adasumira abana wowe n'umugabo nyabana nuko mumeze utanguye kunuka ngo ndimbwa je iyo ntuma nigira kuri Pascal nayo ndi naguye mu kuzuye nari kwa Pascal ujya muhirimbiri wabarabarozi washaka kuja kuba umurozi nawe ntacyo wabo kazimara barozi mugabo baravuze ibyo ba naronka yandi ndaya none ntacyo ntanura nawe uragenda usume hama nawe utuzanire rasi gani wiwe nyene naye gutuma mpeba kuronka none ibi bitatu ravya
Mpigicumbura sha ngende ndahariyemwo. Nimwizire bana mwararose saba. Nije muvyeyi wa mbere kwisi azi gukunda abana kandi akongera akabita. Wewe gacanga. Turatwinga nk'abandi bana. Turabereka nawe kucangamutse hari icujo. Erega uri Burundi bwejo. Burya na president wese yavutse ari umwana nk'uko wawe. Kandi yarabaye president nawe zuriho icizere reka urakomeye. Wewe kutazuratera intege mutoyi wawe. Sa? Murashonje? Makakanya. Constance tugenda kwishuri tutari. Serena mitindi ngora. Nyoko wanyu nta nakagari yabarari. Bwabugari bwose mwarabumaze. Mwe ntimugira ikibazo mu mufise sabakura. Burya nije mutunzi wa mbere kwisi ahari. Burya abo boss bose mubona bubatse amazu. Abanje gucamwe ubuzima. Kugira ndabereke ko ndino. Burya je ndi umutunzi gusa genda mbanze mubwire nyako wanyu. Nyako wanyu niyo kugera buri by'abantu. Umubwira ati tugaburire. Umvi niko so wanya batunzi. Nyaruka genda. Ariko gusa n'ubu mutwe hawe je n'ubu hananira wowe ushaka tuzubake tujyanye tugobeke twicara Hari wakubujije kubaka wewe ukubaka rero n'ubu ubu rero nkindeho kw'abana ngo ndabagaburira papa sa ego nshaka kubagaburira umugore abegwa n'irasi umugore abegwa no kwambara none wewe muri runo rugo uzanigira none weho kutaja gukora nk'abandi bagore hama nawe uzanira umusaruro Vuga nanje ndukuboko kumwe ndaruko. Wowe rampaye ngutayewe. None ndinda kuhugu abandi boko bajana mu kiyeri. Saho jewe nirirwa ndasabira urugo ndumwe. Wowe ukori. None cyangwa Imana ntivuga ko umugabo azoja asabye azoja arusha. Hanyuma mwe nimwe bo kutaruka. Umugore niwo kuvyara arusha. Nta kindi. Niyo mpamvu siraho zindukuranzurira amaso. Urumva nakuzurira amaso. Urayanzuriye. We nama nakubwiye yuko wowe wubatse hataragera ibintu atabyishoboye. Urabirekera ababishoboye bakabikora. Usigaho uzindukuranshinyagurira jewe. Ngo nta rugo ngo nshoboye hama twageranye mu bana babiri byagenze gute. Ni bimwe nyene byo kumagendera. Bimwe byo umviriza urugo gubakwa n'abantu babiri. Nyimba urugari babiri. Ja kurondera nanje ndondere duhurize hagati. Urabe yuko tutazotera imbere. Je nzorondera ndukuboko kumwe nsabira abantu batatu ahubwo nari n'umugabo. Je nari mwari mukwiye kungurira n'icupa je ndumushinga heje. Papa sara ndakobaza. Ige wankuri wacu ibyo bintu usabira jewe nakuye muhira nibinga. Je sinavuye ndi umu. Ni wasanze kwa papa na mama ndya. Ni wambwira yuko ugomba kunetesha ugomba kunshira mu buzima bwiza. Ubuzima bwiza niko kunde kuraho kwa abantu babwira ngo genda nyoka kugaburira. Ngene ndabagaburira amazi. Jewe ikintu ca mbere cankeneje ntizijya nkwano nagukweye wewe. Iyo ajya amahera bayandekera simba narayagize umutahe nanje nkatera imbere nk'abantu. Kandi rero nk'abana bagacuja mu bandi ngo warakoye. Narakweye nyene.
Narakuri ajya natanze niki n'ivyatsi natanze. Zijya n'inkwani wanyu mutaha. Niki. Reka nyene n'inkwani. Mva mu maso. Papa sa. Ntunzurira kabo. Je ndabona urugo ntirushoboka. Ntirushoboka. Ubakagwawe none basi rushoboka. Je narubatse ivyo nshoboka. Ubakagwawe none. Urankindiye kubonye mbaye ivegenya cyawe ukimamagara. Uribuka papa sa ko jewe kare narenga namwe si ibikibu bigahindukira muri mwo murandorera. Ubura wagize ivegenya gaburambyaje urasubiriye. Hamucyo ngo ninje kubaka urundi. Nije nakononye. Ubu je ndi umwononye umfashe nk'umwononye. Nawe ntwana ko n'inkozi y'iki. Abagore ntimushima murabagore mushirinde imbere muri banije imbere nyene. Icyambere kimwe mbenda kubaza kubera iki wewe wemeye kwirwa witora inda kumbuga iyo wogiye kurondera amandi bagabakora kasa kumwe bagiye kurondera mugaho we twirwe twotanya kazuba ngaha hama abantu cubambindira ushaka ndabagaburira ikinone ngaha jeho ubwo Imana yaranyibagiye hari umunsi ntazinduka gukora nanje nahevye ndavuga ati reka nduhuke ivyo nkora byose nubusa ntako ntagira none ushaka ngiri mbeho gute ngo menda kubisi je mbona nofuma mfata ingingo nkagenda muhira nawe ukagenda muhira niba bakurera bagasura kakurera ukazosohoka mu nzu kwa so na nyoko wamenya umugabo ikimusohora icari cyo nico bagiye gukora umviriza wa mugo ako kagayo ndazi ugakura kwa nyoko mugaya naco kimwe Habaye nari numvise byase kugenda shano mudararambe ahubwo cyane n'inzara muhungu ngo mu gatondo urajya ivyo biracavugwaga wa muhungu we nariye ryariwe ko wabonye twirikwa cyane ngorane muhungu yatari umuntu ajya ubusa akarenza kwa amazi nta bundi buzira ahubwo sinzi ingene tubura abakiriya abataxivero nitwe bantu ba mbere dupakirira make ariko kugira uzuronke n'umukiriya guhana make ni ngora cyane hatari cyo ujya kumurajya warosa amahera wewe cyambwe tumurabira zimje muhungu kwita sivero twatuma tugira urobe n'ivoka kwera urobe n'ivoka mbo urobe shanyene buragendeka burane n'imitende urobe karamerika bisize mwivoka bitubigenda sangahe none we ngaho tumenga namaze gucingazi Jonathan enda fise bibice tabo uburyo dusabikanya tume tujya bitatu aho biragendekana bukebuke ngiye muhungu natwe tuzoje gupagasa tuzotume tureba ibintu tugurisha tuje muri Dubai cha ibintu biragwa namutaye kugenda nkuso yagwaziga amatonga ngahe byahe sigaranyiki namba wacu ubigenza gututivye ubutunzi bakagufata baca bakwica bakugirana reka tubanze tugende rega ibintu byose mu buzima bisaba yuko duhangana n'ibibazo twari ahubwo vyiza tugende kugende yafate we nuza kucuriye canke iyo ureka nkabanza kuja imbere muhungu kugira n'ubuzi nkwameze kumva genda nabuze n'ingufu zo kunyonga ngira ngende ndifuriye nawe wimukiye ahantu hagoye baje burya kugira ndahamenye narinze kuraba ubwana mbaza ngenda ndabubaza ati kwa nakanihe burya nibo baciye banyereka kuri urupangu ruraho rwiza ruraho hanze reka mwene wacu burya Imana ikora kure kandi Imana igire umuntu neza irabigaragaza n'imibereho ahabaye kerekana ko umuntu Imana yahinduye ibihe ndabibona n'ukuri burya ikintu ca mbere ciza ku buzima bw'umwana w'umuntu nk'amasengesho burya usenze utegerezwa kwishuka abantu bose twakuranye basenze barishwa ahubwo je umenga ndabafatira umwako urumva ibintu by'Imana biragoye burya Imana igira neza kuko ari abantu bashobora gukurana gasanga abantu bose barishuwe umugabo ukaca umengo Imana irakubonera nama ndabibasha je ndimwo mubibonera no kuri oya Imana nikubonera ni gihe kiba kitaragera nkuna bigiye kigeze none kizogera ryari gawa birigaza murayimbwirira basi mu nyingingire
gamuhumwe hararose baca umugani bati ivy'Imana bijya abarambiwe batashe rero no kwihangana wigiye kigeze ushaka kuja kugihe hamwe urutena twebwe twatanguye mbere uribuka we dusangira iva kuri umutaxi ivere ubuzima nabwibagira muhungu none kubera iki we watuvuyemwo ukakira ukaronka ahantu heza nk'ukuje nkikutaguza inyoko gakinga nabikubwiye muhungu nigihe gishwanye nk'ucarageze nawe urarindira bego bimeze gute ubu buzima gute buhayeho gute gashaka twe twaraburanye ivugura biziga wa muhungu ahubwo mberugize n'ico nyibutsa reka nyene ndase ku ngingo icanzanye byurinze ubona nkuraba nyene n'amahoro buke gusa si cane nk'ubwa mbere jewe ikintu kinzanye buryo no munsi canzanye no munsi imbere yawe burya narinje urabe nimba wongurano dufaranga nimba wonterera kugira ndabe ku mugore basi ndamurungike hanze shaka je kurondera mu barabu je nama mbona abagore bose bagiye mu barabu batera imbere nanje umugore wanje ngira ndamusirimure nane nguri we murakivuga ntiyari kucanka reka akicumva yaratambye aho kwa gutarika yaravyemeye yabyiniye kwinora imwe sinari bwabona hagarara kwinora imwe yarahagaze kwinora imwe ndavuga ati umugore wanje n'ubwa mbere mbonye anezerewe nanje nk'umugenzi nk'umutima twacanyemo kuba ukuntu bwari bumeze turya uburobe n'amavoka ntakintu nsaba ngo ndeke kwikorera ntiwumva n'ukuri uwe burya niwe uri umuvyeyi wewe basi nta kintu na kimwe wasayo je n'ukuri kw'Imana je nzobura ico ndaguha n'ukuri kw'Imana je nayo ubundi narinzi yuko wewe nta kintu ubonye mu gifisi barazi ko Imana mugahezagira umuntu ca mu bantu cane gose n'ubu niyo yantumye wawe kandi ndabizi ntiwari kugarariza Imana washaka ko bigenda gute je nshaka ayariyo yose woma umpe nk'ibihumbi 150 nivyo nari nkeneye n'ukuri wowe ukoze nshaka kongereza shaka ko Imana yangiriye neza naho mbona ubuzima ubayemo n'ukuntu mbona umeze iyo ni intambwe ushaka gutera ni intambwe kuko ndafise agaparasera nari naraguditse ahantu nako naremeshira ku isoko ndavuga ati ngira ndakagurisha ayandi nayo nagiye ndaguranya nkusanya kugira ngo ndabe ko byose bikwira natwe duhindurirwa ubuzima muhungu sha nanje birambaje kweli kubona ishati twanyongamwo ikinga cagihe nubu ari ucambaye sha niyi sha byarase kweli niyi nyene mpeza koga niyo nambara utibagiye ko ari nako gusenga asha mu rubanza mpindura rimwe nayo ubundi mu misa kandi nicara imbere ngo bambone rega je mbona nk'iyari shasha eko nuko sha kweli Imana ihindura ibihe cy'amafaranga ngende aguha ariko tutibagira gusenga Imana ihindura ibihe je n'amavi yarakobotse kutavyuma je mva ku mavi mpita mpuha ntako nagira cyakora mutwamonera ahubwo naje mutwaro wawe genda ndawusengere yego mpaka Imana ibikoze mu nyingingira uzurabwira nabo musengana ati tunge imbere za ko hawo kagahungu kaga taxi vero shange imbere nza nkure amasengesho yawe arizo noti basha zirambere nk'izo Imana yuguruye inzira nkaza ndazakira nkuko icyo Imana yahezagiye tuniduke Imana yahezagiye Imana igwa moto kazorera azire Imana igwa mugisha ayo sama faranga uzobufise nanje nzoza ndayakora ko nkaya ayo sama hera Imana igwa mugisha imisi mike nazi noti z'Uburundi ziba ziberewe hari kwaba bagabo babira babintwari bo mu Burundi ana Imana igwa mugisha bisore kihinduka yego je nanje ndavyize bibona jewe ko nukuri isura bo nawe wamenya ko ari wewe manigira neza mu ntaco urakoze nukuri Imana iguhezagire reka dusenge Imana nongeye nanjye ndagusengere yego Imana kwishura umutwaro yego kandi musigara amahoro sawa ijaha ngira ngende cende ntori kinga ndabe ko nza guca na bitatu ku munsi biza kuba bikwiye shakira ibihe byiza yego ndamukiriza umuryango yego ndababwira musigara amahoro sawa sawa ndabona ikirogendo cyapfa bari bateye
umugabo nyene niko bimeze umugabo arinda kati asha niriwe y'umurango wose asha n'intoze n'inyota n'akantu agore kandi imbaze bwa basara yuko Sara mwega muvuye Sara kangahe muja gukinira kwibarabara je sinababugiye kandi mwebwe ntimwumva nkawo mwikaye yawe huzuye bo nk'amarineti nyene nivyo nyene bugiye kwigaho kwibarabara genda urabe inkono wongere mwamazi hagira umwana asura kumva yarenze ngaho no munsi ntimukoreshe zijya nkwi murebe tujya dukara bakoresheje saa sita nawe uhagaze uri muri foto urabona ko ubu bimeze neza ko wagabanije umushiha oya ntaho kari yo muti Imana ntahitokura umuntu nta nahita wamugeze mukankamira ngo yaje kwifotoza amafoto yawe akakomeka turabe kwishuri karaheruka kubitora ahubwo warabitora gusombya Sara reka ntaco turase ku ngingo y'ivyacu ntaco turekane n'ivyo by'abana Jurazi nakubwiye ko niriweyo ari yakontoze kuri pafe ndimo ndahangana na kijya kibazo ca passport yiwawe nakoze uko nshoboye nubwo umurongo wari munini nashikiriwe kandi passport bambwiye yuko ejo nzoja kuyitora cyakwe ibintu Imana birimo kweli Imana birimwo neza cyane nanje nagenda burya buri mwanya naguma nsenga mvuga ati Imana nakukandike izuba rikinkubi intuguti kiza Imana nakukandike n'ingene gashayisegeshe byo mwororeka bararinyaruka kumvikwa mwino misi turi mu nyisho natwe twarashikiriwe rero gusaba se kintu no gusaba nk'umugore wanje ndabizi ko nkunda kandi unyubaha niwagerayo mu mahanga uze wifate runa uze wiyaranje ukora uko ushoboye kose uze wibuka umuryango wasizina bana ko abagore mukunda kurengwa usanga murose uduhera mutangura kwigira nk'ivy'inka mpene zigira n'inka muci uze urabe ntuze uhinduke ariko sheri umutima wanje kwere ntuwuzi aho mvuye sindahabona aho mvuye nohibagiye ahubwo wewe oya jewe guhinduka ntikirimo jewe n'abana biwanje ngabo nzobagwana ko bazopfa mpfe ariko sheri ikintu narimo ndiyumvira nk'ubwira uwo muntu ntagenda burya amahera ku muntu burya nabonye agoye gukiza jewe ikintu mbona twese tugira agakonti kari bloke hama nta chanze ndafata amahenda yarungika kubiri amwe nkarungika kuri konti iyo konti kazija ko amafaranga menshi ku buryo hazovamo yo kugura parcelle umva she niho nanje nokora umuti muri munda nta niyumvira yuko uzava urengwa ugasanga uri muri yumvira erega sheri burya nagomba ndakubwira hagiye umuntu ahaze cyane iyo umuntu ari mu munezero none ko na bya byombo byose ubica bikariha bikagenda neza iyo umuntu afise akanoti rero nanje kugenda vyizeye nacyo urazi ko nzoba nimitse dukore dufate contre bloque Konte block. Konte block banzu urindire byose ndabikubwira ingene. Oya banzu kiciyumviro cyanje nkuze kukivuga. Hama mfata amafaranga menshi ayazoba nkayo kurondera parasera kubaka ibiki byose nshireko. Hama mwebwe buri kwezi nzizaniye nanje ndabarungikira amahera ya rasiyo nyene ya mahera nyene atari kurya ngo muce mwirirwa ku manyama ku mafiriti kubiki kandi wumva nanje byo nzoba ndimo ku buryo nshitse bice tugura parasera bice twubaka hama ubuzima buca bugenda neza nto nzokumva ko ndemye mu mutima ahubwo je ukuntu mbona twokigira nta kuntu wofata umwaka umwe akaba ari wo gukora imigambi hamwe ivyo vy'amakonte bloke tukabikora mu mwaka wa kabiri kugereka ubu dufise ibibazo byinshi n'amadeni ni menshi umenye yuko no kugenda n'amadeni yabaye mu bizonsaba kubanza kuzuza ibyo binogo byose twaza none gashani twacha tuja kora ayo makonte bloke umva tuzosigarana uzova ata n'umugambi dukora sawa ntaco basi je ninashikaye nzo kwigora ndihideni y'amafaranga yose yantwaye ayo twakoresheje yose mugaba hasigaye zoza ndungika yarasiyo gusa hama yanjye reka ndakeneye kuva no kwa rya kinga Feriza rero wewe tushagusirimuka reni ngo basi nawe rero urazoze nugusirimuka vyahe nzi ngume nduga imisozi no kuri fise umugore kweri yagiye kurondera muba bikuzoburi boss ntishero ushaka ushiza wirigo ryamye rego ukuboko basi yaga ni kwimara ubu mume ndonkana kamoto
ntume mba n'umumotari basi umuyaga wonzo wihanga urazi ingene imora ivyimba gasusu ugeze ku mudugo ni ngorane. Ashani nawe rero ndimo ndumva ngaho nawe uri murananiza ibintu uco ushaka rero cyo bimakara uze wirirwa uryamye. Jewe nukuri sinzigera mba umunebwe ndakubwiye ko abana unsigiye ngaha nzobitaho ko nshoboye. Jerega ntayo nzoba ndimo ndaryashira yo nzorondera yose umve ko azoba afise ikibanza shikiramo kandi iyo migambi yose wipfuza tuzosha tuyikora amafaranga tuyabona yose arunze hamwe tuve no mwabuno buzima. Wewe reka ntaco tubanze tuje ku mavi tubanze dusenge basi Imana igikemura. Je ndazi ivyo bindi ntaco tuzobiganira ko bizogenda kwe. Bizogenda ne je ndakwizeye gusa iwano. Yo Imana izigufasha ushika amahoro gusa kandi uze wifatire. Ndazi yuko warerewe kunde. Je n'ukuri urabizi. Urazi ko nakakagesa atanakonfise. Je gusa mbafise ubwoba bw'abari abazungu naziryambwa nawe wambwiye ngo sibyo. Je namana mva yuko ari imbwa ziza zirakora bajyani bazosubire kugutera ubwonga bantu bubeshi n'ububeshi bijyani ahubwo gira uragenda urabe mu nzu kwatanaka rega je narusha tumurebe unzanire n'amazi yo kunwa bazi rega twatuke mutwagombe dushe nitwe nari nkubise kuziba gira ucuraba n'umuturambe ndajya nta na kimwe rega ijana ntijyanka muri nyarutsa buranije aha kabeho kaje bashe ngorane. Ah.